uheze umwigeme wa mbere azoronswa umuriyoni n'inusu ego mahera y'amarundi hama uwa kabiri aronswe ibihumbi amajana 5 vy'amarundi ego wa kabiri uwa gatatu nawe aronswe ibihumbi amajana 3 vy'amarundi ariko rena kandi karenga ko kakabijya nuko umwigeme wese azoza guparticipa umwigeme wese ari mw'iryo higano ne tuzobarosa sinovuga ngo naya canke ngo wanganuku ariko uwari we wese yashitse mwico gikorwa azogira iki azoronka novuga aga frais d'encouragement kugira nejo canke hirya yejo azogaruke mwico gikorwa. Yes, bakunze Watch Top TV turi ni teka ryinshi ryo kongera kubonana namwe, turi n'umunezero ugeretse ku wundi kabisa kongera guhura namwe. Twari dukumburanye imisi ntiyari mike mugabo murazi ko tuba duhari ku bwanyu tubahereza ibishasha bigezweho tunababwira ukuntu n'utundi bijanye n'iterambere mu by'umuziki mu buzima bwa misi yose eka n'ibindi byinshi muzogenda murabimenya. Yes, none uyu munsi muvuga muti eske watuzaniye iki uyu munsi hoho nibiki? Yes, nta kindi tugiye kuganira ko by'uyu munsi tugiye kuvuga cyane kuri Miss Muyinga 2021. Nico cyadukoranije uyu munsi umugoroba nico duteramiye ko tuganira ati none eske ni utubwira cyane ndabafitiye umutumire nyezina nyenevyo ari mwarabitegura atubwire byinshi kuri Miss Muyinga 2021 ngira nako ndanamuha ikaze mu kiganiro. Yes, karibu cyane. Murakoze cyane kumpa karibu kuri no micro yanyu. Ego je ndakuzi mugabo haro benshi batakuzi sinzi ko ubibwira icuri n'icujejwe mu bya twumva ngo vya Miss Muyinga 2021. Ku kazina nkaba nitwa Nkeshimana Claude hama akaba ari jewe president akaba ari je ntwara ino association iriko itegura kino gikorwa ca Miss Muyinga. Iyo association akaba yitwa Iwacu Events. Eko. Yes, ko yitwa ngo Nkeshimana Claude akaba ari we arongoye Miss Muyinga, ari we arongoye Iwacu Event irimo dutegurira Miss Muyinga 2021. Claude, avant ko tubandanya kuri byose je nifuje ko twohera kuri kuri decision nyamukuru uyidusigurira. Iyo bavuze Miss wumviki? Murakoze. Iyo bavuze Miss twumva yuko numwigeme reka wanashaka mvuga umwigeme mwiza mugabo hakuru ntiduhagarara ku bwiza gusa. Numwigeme tubona ko ashobora guserukira abandi, numwigeme tubona yuko ari wa mwigeme ashobora kuja imbere y'abantu agaserukira abandi, umwigeme w'incabwenge, umwigeme novuga yuko akwije kritere tuba twashizeho hama kaza gaseruka akaba wa mbere. Hakuru turibaza ku bwenge, turibaza no kubwo bwiza, tukibaza niki dukoresha novuga yuko dukoresha ibibazo vyinshi ariko hakuru nkuko kera twari tuvyibaza canke nkuko nabandi bavyibaza Miss sumukobwa mwiza. Kubera tuvuze Miss ngo aba umukobwa mwiza hoca haba ukwirata amanyama ariko Miss ni wa mukobwa ashoboye guserukira abandi. Ari naco gituma Miss Muyinga twatoye slogan yani umwigeme mwiterambere. Ni wa mwigeme azoserukira abandi mu bijanye no mwiterambere agakora ibintu bituma abigeme nabo bashika kwiterambere. Ego neza cyane ngo batoye na slogan ngo yitwa ngo mwigeme mwiterambere. Numva ari ikintu ciza cyane. None Claude reka mbandanye nkubaza ku cyaduteramishije umunsi ariyo Miss Muyinga 2021 twashaka kudusigurira ko vyinshi. Imbere yuko tutangura wombwira abagize abagitabiriye ko bangana abo bigeme mu mwara baronse bimeze gute? Ego abigeme twarabaronse naho twabarose bitugoye kubera twarose umwanya muto ariko kugeze no saa turafise abigeme 10 ariko hari uyundi twashize ko uno munsi ufise abigeme 11 kandi nibo tugiye gukoresha iri muri higano. Ngo bafise abakobwa 10 ngo haro n'ubundi bongeye kurumva bisigura ko ari 11 bakobwa bitabiriye. Ego dufise abigeme 11 gushika ino saha. Ego none ko tuzi Muyinga irimo abakobwa benshi dufise sinabake kubera twebwe nta demi final tugiye gukora
tuzogira ko grand finale. Rero igituma navuga yuko mwami baza ko dufise abigeme bake nuko twari dufise akanya gato, hama ikindi naco nuko iki gikogwa n'ubwa mbere kibaye ngahi Muyinga, ntaye bakimenyereye, ibumvise Miss bayumva Ingozi, bayumva Igitega, bayumva mu Kayanza, ariko no munsi natwe twavuze ati reka dutegura iki gikorwa Muyinga, ntitugume tugira inyuma y'abandi, ahubwo natwe turabe yuko twoja kuri level n'izindi ntara. Yes, Claude, tumenyereye Miss kandi tubona ari evenement itoroshe, evenement novuga ikaze iri ku rw'intara, abari ikintu numva ni evenement yo guserukira intara mu majambo make n'intara ifise urubanza ntirworoshe. Claude, ubona uri tayari kudushikiriza ibintu bimeze neza ku buryo bizomera nkuko byabaye ahandi, ibintu byiza bimeze neza? No kuri nogira ko mpamagarira abanyamuyinga nimuze dufatane mu nda kwa kino gikogwa. Urambariye ati ni Miss w'intara musanzwe, nico gituma twayise Miss Muyinga, c'est-à-dire ni Miss wa province ya Muyinga, si Miss wa Claude, si Miss wa Iwacu Events, ni Miss w'intara. Ni naco gituma kugira tubitegure twabanje kuja muri province, turabonana na gouverneur, turamusaba yuko yoduha ugo ruhusha rwo kugira dutegure iyo evenement. Ego umuvye gouverneur n'umuvyeyi wa twese yaratwumviye, aradufasha, araduha ugo ruhusha. Ubu rero novuga yuko iyi event yacu, iki gikorwa cacu kigeze kure ku buryo novuga ati ibintu bigeze ahahiye, aho tora mwararibonye kuri Facebook, ubu bariko baratora, Instagram bariko baratora, aho rero ico nico gikorwa ca mbere duherako, ibindi bikorwa bigiye kuza mu nyuma. Ntimugire ubwoba, Miss Muyinga izoba nziza cyane. Murabizi le monde évolue, twe ntidushobora kuvuga ngo tugere hasi ngo yabaye Ingozi canke Igitega canke hehe, natwe dutegerezwa kurondera ukungene ahubwo tubacako tubiryoshe mpaka neho tuzoteguriya kabiri canke gatatu bavuge ati niba abandi babikora neza, n'ubu reka tubashigikire neza cyane. Ati tugiye kubikora neza, ati batangwe no gutora ngo kuri Facebook na Instagram ya mbe batora kuye page. Tubwiye Facebook na Instagram gusa bo haro benshi badukurikiranye batazi aho boca kugira birabire banyampinga bacu babasange hehe kugira babatore. Murakoze. Ahantu bo basanga turafise page ya Facebook, iyo page ni page ya Miss Muyinga 2021. No hamagarira abariko baraturaba canke nabifuza gutora abo bigeme basimbere ku iyo page, bandike Miss Muyinga 2021, baca babona urukurikirane rw'abigeme bariko baritoza. Rero ukumutora sukundi, ukumutora no kugira j'aime ku foto yiwe, hama ukayipartage aweje kumutora. Ariko nubundi nosubira n'inyuma ndabasaba ati muntu wese utaragira j'aime ku iyo page uri kurahomba vyinshi, kuko tuzocisha ibintu vyinshi, ibikorwa byose bazokora, ibikorwa byose tuzokora bazobisanga ku iyo page yacu. Uvuze ati bagende kuri page ya Facebook ya Instagram ya Miss Muyinga 2021, niho bazosanga niho bazoca mu gutora aba Miss wabigeme kugira baserukire, batoremo umwe azoserukira intara yacu ya Muyinga mu mwaka wa 2020. Claude, gutora hasabwa iki mu kugira umuntu atore? Garashitse kuri iyo page ya Instagram cyangwa Facebook, hasabye ugira atore? Nayisiguye navuze ati ugutora umwigeme, hariho amafoto y'abigeme bose bariko mu iki gikogwa. Ikintu ukora urarabamwo uwo ushaka gutora, ugafyonda kuri j'aime. Wamara gufyonda kuri j'aime, hari ahantu ha commentaire. Ni vyiza kuyigira ukugira umutera intege, hama ugapartage. Iciza cyo gupartage naho ubisangije abandi bagenzi bawe kugira nabo bashobore kumuhijwe. Kandi ntiweme ushaka gutora umwe, ushaka gutora abiri, ushaka gutora bose, urabire kuri we. Ego neza cyane. Claude, tubona nizo igenekerezo bizobera ko je narabibonye, sizi kushaka kubwira abandi igenekerezo kari bibutsa aho bizobera umuso wo guprograma ubaye Miss Muyinga 2021. Byaramaze kuba confirmé, iki gikorwa kizoba itariki 31 y'ukwezi kwa 12 muno mwaka. Reka ndabivuge ni lo 31 décembre,
z'uno mwaka. Nico gituma abantu benshi barabona twanditse ko 2020 bakibazana ivyo muri 2021 justement nivyo muri 2021 kubera umukobwa tuzomu programa minuit c'est-à-dire zo twamaze kwinjira mu mwaka wa 2021. Ibikorwa vyiwe Nyampinga nizere ko bizoca bibandanya uyu mwaka wose wa 2020. Justement azoca bandanya uyu mwaka wose wa 2021 ariwe Miss w'intara ya Muyinga ari waserukira abandi bigeme mu iterambere mu ntara ya Muyinga, bisigure yuko tuzosubira ko organiza Miss Muyinga muri 2022. Claude nka uhagarariye wabateguye bya Miss Muyinga 2021 nk'umuntu w'umunyamuyinga canke umurundi yo bari hanze avuga ati ndashaka gushigikira iki gikorwa, ashaka kugishigikira iyo ca muzihe nzira? Nubundi nawe no muhagamagarira naje kwijya page ya Miss Muyinga atwandikire canke amafishi ariko aratembera meme ajyama novuga ajyama foto yabajya bigeme ariko baritoza munsi hariho nimero ziwacu, arashobora kutwandikira hama tukavugana ukungene yo dufata mu mugongo kubera iki gikorwa ni gikorwa kinini gisaba uburyo, gisaba buri kintu cyose, gisaba novuga gisaba ubwenge, gisaba umwanya, gisaba uburyo. Nico gituma dusaba abantu bakadufasha nukuri nasubiye guhamagarira abantu babone kino gikorwa ntigishoboye umwe ntigishoboye babiri, bisaba yuko twese dushira mu kuboko kugira igikorwa cacu kigenda imbere, kigende neza, duteze imbere intara yacu, duteza bigeme imbere, babone yuko nabo bashoboye, babone yuko nabo bagize iki bashigikiwe, kuko umwigeme gushika saha ni wa wundi yisuze stima akabona yuko mengo akwiye gutega amaboko umugabo wiwe canke abahungu, ariko ubu turiko turahagurukira, turiko turafasha abakobwa tubereke ukungene bakwiye nabo gushakisha ubuzima bwabo, kubera nico gituma mwiki gikorwa si ca Miss gusa abajya bigeme bitoje bararonka umwanya wo kugirirwa formation kubijanye n'amaproje yabo bagize iki banditse biyumvira, tukabagirisha formation mu gukunda igihugu, tukabagirisha formation kuri entrepreneuria, tukabagirisha formation ku buzima busanzwe. Nico gituma rero iki gikorwa ntitucumve ngo ni ca Miss oya, ni gikorwa gituma abajya bigeme tubakaburira ku bwenge baba bafise kugira bashobore nabo kuja guhagarara imbere y'abandi bagasigura ivyo bize neza cyane. Hama je nakubaza kuri organisation yanyu ihangiro mwihaye kugeza uyu munota, turabona 30 imisi sigaye si myinshi cyane kandi si mike, eske mubona umurindi muriko mu gutegura iki gikorwa ca Miss Muyinga 2021 aho mugeze mubona ariho uko mwabitegwemo biragenda ubi nta tuntu muna tutugorane canke mubo murahura natwo tw'intambamye? Oya, nta ngorane na zimwe turiko turahura nazo kubera ibikorwa uko bipanze niko biriko biragenda, ahubwo turashimira Imana kubera turiko turasasagaza kino gikorwa ku marezo sociaux hose, vuba muratangura kubona amafishaje ku mabarabara, tupibire igikorwa kimenyekane, kuko twebwe insinzi yacu uko tusobana ko cagenze neza nuko abantu bazoza bakacitabira, tukaba hamwe turi benshi, tukanezerwa ku uwo munsi, tukitorera umwigeme mu iterambere mu ntara ya Muyinga turi hamwe. Rero nta ntambamye nimwe vraiment ndiko ndabona miki gikorwa, ariko gusa no gumasaba abariko ababona yuko kino gikorwa ko coba neza baduterere, badufashe mu vyiyumviro, mu buryo, eka no kuvuga ati reka natwe dufashe iki ivyo vyoba vyiza cyane. Neza cyane ati abashaka kudufata mu mugongo kugira ngo igikorwa cyo gutora umwigeme azoserukira intara ari we mwigeme mwiterambere wa 2021 ati abashaka kudufata mu mugongo murahawe ikaze. Claude ujya munsi azoje mbona ari igicoro vema gitangaza Muyinga kuko n'ibintu batari bamenyereye kandi ugereranije ni kuri bonane n'umunsi hazoba haryoshe cyane. Nakaye kantu kakabijya ko motiva n'umuntu wese yashaka kuza n'umva kididani watumva ivyari byo yo mutera kujya munsi kuza akaryoherwa n'abandi. Turi muri Miss Muyinga turimo dutorera Miss Muyinga 2020 ujya munsi hazoba hari ibintu byinshi binezereza buri muntu, hari umuntu ndavuga ati jewe ivya Miss sindabirimo, ariko ntitwabakumiriye abo, nico gituma tuzoba twahamagaye abastar abaririmbyi bahabe baturyohere mujya mwanya
murabona ko mu mwigeme ntiyogoma bagira defile buri mwanya dutegereza kuzoba hariho abaririmbyi baduteramisha tuzane abakomedie tuzane meme na live band y'abaririmba live ego nk'amakaraoke uwo musi tunezerwe kubera ni veye ya bonane nta kuryama urya munsi n'umunsi wo kunezerwa hama twitorere umwigeme mu iterambere mu ntara ya Muyinga. Neza cyane. Claude tubwiye ati buzozaramwe abastar uzanemwo abakomedie eske ho harabamaze kumenyekana cye karacari kagaseke kagipfundikiye. Musanze novuga yuko abastari harabo turiko turavugana harabo tutarahuza neza ariko gusa abastar uwo musi turabemereye ko bazaba bahari ariko uno munsi sinoca mvuga ngo nuwica nkuriya kubera murabona haracasigaye iminsi nahatari myinshi yego muzogenda mwamenyeshwa mu minsi iri imbere no kuri ndabemereye yuko bazaba bahari tuzonezerwa twese hamwe yego neza cyane. Claude Jensen nkuri mwararangiza na sinovuga menshi kwibigomba byinshi wabidondaguye sinzi nk'ikintu bobwira nk'abavyeyi bo bataratahura iki kintu nk'iyo umwana wiwe yumva yoza kwitoza mu vya Miss Muyinga umwana yo barazibe yagize intambamye bivuye ku muvyeyi atabitahura nta kuntu wosigurira abavyeyi dimo bagatahukirwa icyo ari cyo bakabona ko atari ibintu by'ubuhumbu. Murakoze Musanze jewe novuga yuko iki gikorwa ca Miss ndayitwa Miss Muyinga kubera ngira mvuge majority novuga yuko en general Miss uko ubwa mbere twavyibaza canke abantu benshi ko bavyibaza bibaza ngo Miss n'umukobwa ngo mwiza nibamara kumupibirira ko ari mwiza azoca yibona ko ari mwiza atambukire ivyo bamwise ariko suko ahubwo Miss n'umukobwa aciye ubwenge n'umwigeme aciye ubwenge ashobora guhagarara imbere y'abandi akahanura canke n'umwigeme ashobora kwigisha abarundi gwaruka hajya yo tumutoye tukamuvuga ati niwe Miss w'Imuyinga tuba tumutoye kugira serukira abandi bigeme bose mu ntara ya Muyinga mwiterambere mu kubahanura mu kubereka inzira nziza bakwiye gucamo kugira bashikana hanaha iyo leta umuhaye rijya teka akitwa Miss Muyinga abari wa wundi ashobora kugira iki kuja imbere agaserukira abandi akaja gudodora hanaha akagira iki nico gituma dushiraho umwanya wo gutegura ama projet zabo tukaraba umuntu yiteguye neza kandi akongera akayipresenta neza imbere ya public. Iyo rero tumutoye tuba dushatse kumwereka yuko akwiye gukora ico yagiye imbere akayaga imbere y'abandi. Neza cyane. Claude watuyagiye byinshi reka ndangize ngushimira ninda kwifuriza n'amahirwe murategura ibi vya Miss Muyinga ndabifuriza n'amahirwe. Murakoze ariko sinorangiza ntavuze ibiciro tugiye kubaha canke agashimira agiye kuronka turifuza yuko uko twabikoze nuko programa yino evenema imeze umwigeme wa mbere azoronswa umuriyoni n'inusu ego mahera y'amarundi hama uwa kabiri aronswe ibihumbi 500 vy'amarundi ego wa kabiri uwa gatatu nawe aronswe ibihumbi 300 vy'amarundi ariko rena kandi karenga ko kakabijya nuko umwigeme wese azoza guparticipa umwigeme wese ari mw'iryo higano ne tuzobarosa sinovuga ngo naya canke ngo anganuku ariko uwari we wese yashitse mwico gikorwa azogira iki azoronka novuga aga frais d'encouragement kugira nejo canke hirya yejo azogaruke mwico gikorwa. Reka ndagize nabashimira gose. Yego na murakoze. Nizere ko nejo nitwabakenera tuzobaronka byoroshye. Ndahari cyane kweri nzoza turavugana uko igikorwa kiro kiragenda. Neza cyane urakoze cyane. Yes bakunze Watch Top TV mwakoze kubana natwe ubundi mukindi kiganiro tongera tubashimira cyane kuko mwagiye kubana mwabanye natwe n'ukuntu mukomeza